je sinzotsindwa kubera gutsindwa sinama ndavyumvira kubera naho ntotorwa sinzoba nsinzwe kubera hatsindwa uwatoye akananirwa gukora iryo tunamutora so yabwo ndashima Imana kandi ko nzi Imana yanzanye ngaha byose yabiteguye nishimye n'abarundi ko ndabiteze ku ntsinzi kubera yazotuma ibyari mu bwonko ndabishira mu ngiro kubera urupfu ruri hose ishaka kuruhunga hari ibintu mbona yuko mfanye mu Burundi nzoba ndaguhemukiye sana ariko nobura n'ijuru. Asante ndagushima ndakwifuriza amahirwe masa wicaye muri irya ntebe biga ntabwo nzoyikorera cyane. Ati iyo uja gukora ikintu ugenda ugikore n'umutima wawe wose birashoboka gukunda ivyo uri kurakora ivyo wateguye ukora bikagenda neza. Icizere Nzeyimana Thomas uwitoreje kuba umushinga amateka ku giti ciwe uwigenga arabona neza yuko azotsinda akaba mu bajejwe inama nshinga amateka agashikayo, ariko tugerageje gusesangura hari vyotuma Nzeyimana Thomas ashobora kwankirwa kuba umushinga amateka yigenga, navyo ni ivyaha. Reka tubisesangure turabire hamwe ibintu bikuru byotuma Nzeyimana Thomas ashobora kwemererwa n'ibindi byotuma adashobora kwemererwa kuba umushinga amateka yigenga. Ku munsi w'ejo itariki 20 agisize hanze urwandiko akicerekanye yuko yagiye kwitoza nk'umushinga amateka ku giti ciwe nk'uwigenga. Abanywanyi biwe benshi, abafana b'umuziki ndundi, abajene kuri social media barabiciye biracika bavuga yuko bagiye kumutora 100%. Abeshi bamubwira yuko yanabaye umushinga amateka ko yaramutsegira icizere akanabishira mu ngiro, ariko ibi sivyo bizotuma Nzeyimana Thomas abishi tuzi nka Mukombozi ashobora kwemererwa kuba mu nama nshinga amateka. Ikizotuma yemererwa kuba mu nama nshinga amateka ni icyaha. Menya yuko nubwo mutora 100% abagize Burundi mwese adashobora kuba umushinga amateka yigenga, ico mufasha ni icyaha. Imbere yuko turabira hamwe ico mwofasha Mukombozi canke ico yokora nyene aho yoshira ingufu kugira ngo bikunde, reka manje sabe wari ryambere se kuri Rise and Shine Burundi ntibagire gukora subscribe urubana natwe ushire ko like hama dutangure turabe ico fasha Mukombozi kugira ngo ashobore kwemererwa bishobore gukunda ku mwaka uza tuzobe tumubona mu nama nshinga amateka. Ikintu cambere cyonyene twomanza kumenya twese nuko amatora y'abashinga amateka bigenga atandukanye cyane n'amatora y'umukuru w'igihugu. Hashatse kuvuga yuko amatora y'umukuru w'igihugu baharura amajwi y'abantu bamutoye, abantu bagize igihugu, ariko umushinga amateka soko biba bimeze, baharura amajwi yaba ntibaharura amajwi y'abamutoye bari mu gihugu cyose. Amajwi baharura nayo kwa bande, amajwi azotuma Mukombozi atoka yazoba yavuye hehe, yazoba yatoye azoba yatowe nabandi. Abantu nibo tugira turabire hamwe, turabe impamvu leta yasizeho bano bantu, turabe nico Mukombozi yokora kugira ngo aba bantu bazomutore kugira ngo ashobore kwemererwa mu nama amateka. Reka ngaruke gatoya ku ndongozi novuga umugambwe uri ku butegetsi. Iminsi yose iyo hageze ibihe by'amatora hama haraba impinduka mu bijyanye na critère, ibyo kwisungwa, ibyo gufatira kugira ngo hashobore gutorwa indongozi runaka, izina ziriya z'abiserukira igihugu, abashinga amateka, abagena b'amakomine. Eka nobwo nko muri 2015 hari byahindutse, 2020 hari byahindutse, n'ubu hari byahindutse. Hano vuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo imigambwe n'abandi bantu bigenga babashaka kwinjira nabo baje mu bikorwa by'igihugu, bakabona yuko ari kumirwa riba riko rirakora umugambwe uri ku butegetsi. Itegeko rigenga aya matora twimirije 2025 novuga 2027, umushinga amateka arasabwa yuko azoba yatowe n'ibice 40% by'abanyagihugu bari mu ntara yaserukiye. Aho urumva rero cya kintu novuga abanyagihugu batuye, abajene, ugwaruka batuye mu zindi ntara yuko bitazokunda ko amajwi yabo ashobora gufasha kugira ngo Nzeyimana Thomas bikunde abe mu nama nshinga amateka. Rero
Mukombozi we asabwa gukora iki kugira ngo ivyo bice 40% by'abanyagihugu b'intara yaserukiye bizomutore. Aha novuga yuko mwitunganywa rishasha ry'intara zigize igihugu cy'u Burundi, novuga Mukombozi kubera azoba yaserukiye Burunga, intara ya Burunga mbutse yuko igizwe n'intara za Rumonge, Bururi, Makamba na Rutana. Abanyagihugu batuye aho hantu birasaba cyane yuko bazoshigikira kugira ngo Nzeyimana Thomas bishoboke gukunda abe umushingamateka. Amajwi ibice 40% nibyo bisabwa n'abo bantu batuye mu turere mu ntara ya Burunga kugira ngo bikunde Nzeyimana Thomas abe mu bagize inama nshingamateka y'u Burundi. Nivyo bisabwa nta kindi. Icyo gukora rero si kindi kugira ngo umugene tumushyigikire, ugwaruka tubishigikire, mugenzi we abwira ubundi mugenzi we, na cyane abegera intara ya Burunga bazokwitabe bazoshigikire Nzeyimana Thomas kugira ngo umwaka uza tumuhindurire izina tuzomwite Honorable Nzeyimana Thomas. Mwakoze kubana natwe nk'ibisanzwe, ni Rise and Shine Burundi, naho utamu indi biganiro. Ciao ciao.